ni byiza umwami ashimwe. Muranezerewe mwebwe mwese? Nanjye ndanezerewe cyane hamwe nanje, kuko dufise umuntu akomeye cyane ari hagati muri twebwe. Imana yararonkeye ishengero ryayo. Imana ntiyaturetse twenyene. Imana irafise umugambi yakoze neza, umugambi utunganye neza, kandi muri uwo mugambi harimwo wewe, harimwo nanje, ariko harimwo na Miguel, ari umuntu akomeye cyane mu mugambi, kuko Imana irafise ubukozi bwayo bukozwe neza, butonze neza, kandi Imana ntigera yihenda. Cyo gituma muvukanye Miguel ari ngaha ari kumwe natwe kugira ngo abandanye kudufasha mu bintu byose bikenewe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Imana guhezagera Miguel, Imana guhezagera musore, ubone kubw'umugira ingufu nyinshi uri umusore. Nwakoze cyane Miguel, ni byiza. Imana ishimwe kubwa rino higwe dufise ko dushobora gukoranira hamwe mu izina rihoraho ry'umwami Grand William. Iryo zina ry'igitangaza. Murakoze cyane bavukanye. Murashobora gufata ibyicaro byanyu ngaha, tugiye gukoresha neza. Mbega ninde yomfasha ngaha? Ubwa mbere na mbere no kugira ngo nkengurukire Imana ko dufise rino higwe ryo gukoranira hamwe. Ejo azoba ari gikorane mpuzamakungu, kuko ejo tuzokoranira hamwe n'abapasiteri bo mu bihugu bitandukanye. Mu by'ukuri ni nk'abapasiteri bose, abapasiteri bose baza bari connecte ku munsi w'ejo, nk'uko buri gihe twamye tubikora. Aha hose Rauli, urafise internet ikwiye ihagije kugira ngo bose. Ni byiza. Ngaha rero tugiye gukora kino gikorane ngaha, kino gikorane gito kugira ngo tunezerezwe n'ibi bintu duhejeje kumva. Iri jambo mwe muhejeje kumva yaciye bugufi ibintu byose mwumvise nibyo, ariko nimurabe agaciro ni ukubona ubumana, no kuvuga ngo kubona Imana ariko hirya inyuma y'igihuzu kugira ngo tubone iyerekwa. Nicyo cigwa umuvukanyi yakoresheje, kubona Imana inyuma y'igihuzu. Ibyo nibyo neza neza buri gihe ikintu cyamye kizibira abantu kubona Imana no umubiri w'inyama uw'Imana yaba irimwo. Abantu mu ihanga rya Isirayeli bashobora kubona ubwiza bw'Imana bwigaragaje, ariko Imana yari ngaho kuko yari ifise umuvugishwa uwo yari yarahaye isezerano. Bo bashaka gukura Mose bashiraho ubundi murongozi. Bakuye Mose, mbega bari kuba bakuye nde? Bakuye Imana. Bari gusigarana ubundi murongozi, kumbure agashobora kubura umuntu afise ubwenge kurusha Mose, ariko Imana ntihari kuba irimwo uwo muntu. Imana ntihari kuba irimwo uwo muntu. Buri gihe umubiri w'inyama twavuga ngo niwo ubuza abantu kubona Imana. Bo bibaza yuko Mose atari umurongozi abereye, kuko nk'uko babivuga, kandi tuvugishije ukuri, kuko kwari ukuri. Reka tuvuge ukuri ni uko ihanga rya Isirayeli mu mezi nk'abiri canke nk'atatu canke mu gihe kigufi cyane bari kuba bajabukiye mu kindi kibanza, bakaba bashitse mu gihugu ca Isirayeli, kuko Egiputa yari ku rubibe rwa Isirayeli ihana urubibe na Egiputa. Bari gushika muri ico gihugu nko mu ndwi nk'imwe gusa. Rero Mose aho kubashikanayo aciye ahantu hari hagufi,
inzira ngufi. Ndibaza yuko audio yacitse, audio yavuye ko yacitse. Aho hari horoshe kubacisha yaciye abajana mu bugaragwa, nuko baciye banisanga mbere n'imbere y'ikiyaga. Mbega none bari kuja bakagute? Nuko rero mu buryo bugaragara Mose ntiyarazi neza ivyo bintu byose byo muzokenera transformateur. Murabizi ni ugushiramwo transformateur kugira ngo bigire inguvu, hanyuma kuko musubiye kandi kwatsa n'ubundi audio ishisubira icike. Nuko rero mutereza gushiramwe ico kibura. Twe byaratubaye, ivyo byaratubaye ko muri feviva bicaye bangombwa ko duca dushiramwe transformateur nka zibiri kugira ngo bigire inguvu nyinshi. Aho rero niho biba byagize inguvu. Nuko rero byagenze gute? Mose mu buryo bugaragara wamengo ntazi neza inzira, ariko suko byari bimeze. Ahubwo nuko Mose yari kararongorwa n'Imana. Imana niyo yari yamubwiye inzira ategerezwa gucamwo, kandi nawe yarayifashe afata iyo nzira. Aho kugenda ngo ace ngaha aho Israeli yariri, yaciye aca ngaha acaja mu bugaragwa. Aho niho rero bari guca basanga bahura n'ikiyaga gitukura. Ati uyu muntu ntazi ibyo ari karakora ibyo ari byo, ariko biboneka yuko ibyo byose byari biri mu mugambi w'Imana. Ibyo byose byari biri mu nteguro, mu migambi y'Imana. Kandi we ubu urashobora kubibona mu isezerano risha. Mu isezerano risha wowe urabona, urashobora kubona ko kumbure Yohana urashobora kuhandonderera muri Bibiliya, urabe mu isezerano risha mu gitabo c'Abikorinto ahavuga yuko bo babatijwe mu kiyaga, babatizwa na Mose. Mu Bikorinto aho niho biri. Aha jewe sindavyibuka namba ari, sinibuka igice icarico, ariko ni mu Bikorinto ba mbere ko muri Mose babatijwe mu kiyaga hamwe no mu gicu. Murabona? Mbega nuwuhe mugambi w'Imana? Imana yariko yerekanira muri Israeli ico yategerezwa kuzokora mu ishengero ryayo. Murabona? Hategerezwa kuba urugendo bo bategerezwa gucamwo kugira ngo, mbega wahatoye? Handondera havuga ko babatijwe mu kiyaga. Na Bikorinto ba mbere 10 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya. Reka tuharabe kugira ngo mubone ibiri ngaho. Ni iby'ingirakamaro cyane, birakomeye cyane. Muca mutahura rero yuko atari ibintu ngaha aratubwira, bene data, si ngomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya ca gicu, kandi yuko bose baciye hagati ya ca kiyaga cigabanije. Bose bakabatirizwa kuba aba Mose muri ico gicu no muri ico kiyaga. Hari imibatizo ibiri. Hariho umubatizo wo mu mazi, hariho n'umubatizo wo muri mpwemu. Umubatizo wo mu gicu aricyo cyari kugaragara ko Imana ni umubatizo ushushanya umubatizo wa mpwemu yera. Ishengero ryategerezwa guca muri iyo ntambuko y'umubatizo wo mu mazi, ndetse rikanabatizwa muri mpwemu yera, ariko kuva ku bwa kabiri. Ariko bo ibyo ntibari babizi, n'Imana gusa yari ibizi. Mose gusa yagenda akora iby'Imana yamubwiye gukora. Ati canga hariya. Iyo baca ku ruhande bagaca muri Gaza, ntibari kurinda guca mu kiyaga gitukura. Gusa bari bari ngaho ku rubibe, kandi nko mu ndwi imwe zibiri canke reka tuvuge ukwezi bari kuba bashitse mu gihugu c'isezerano.
ariko ngaho bari gusanga mu kwinjira mu gihugu cy'isezerano bari guhura n'abantu bafise ibigwanisho, nuko abantu bikaba ngombwa ko batangura kugwana bakiri ngaho, kandi ibyo byari kubatera ubwoba nk'uko Branham yavuze na William nawe nyene yuko bari gufatwa n'ubwoba bagatangura urugamba. Imana rero yategerezwa kubategura ikabacisha mu bugaragwa, kandi ukakubacisha mu bugaragwa rwari urugero byashushanya iby'Imana ikorera mu ishengero igihe havuga igihe cya mbere cy'ishengero hamwe na Pawulo, hanyuma hategerezwa kuba ibindi bihe, nuko Imana ikabacisha mw'ubwo rugendo igakora inzira iva iburasirazuba kugeza mu burengerazuba kugeza no muri Amerika Latine. Ariko ibyo byose byariko biraba kuri Isirayeli isanzwe, byashushanya iby'Imana izokora muri Isirayeli iyo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero. Bo ibyo ntibari babizi, ariko Imana yari izi yuko itegerezwa kubikora nk'uko, kuko ngaho harimo igishushanyo. Bategerezwa kubatizwa. Murabona yuko muri Mose avuga yuko muri Mose babatijwe. Mbega babatijwe hehe? Babatijwe igihe bariko baraca mwaza nkingi zibiri z'amazi, aho niho babatirijwe, babatizwa muri Mose. Nuko rero ibyo nibyo abarongozi bavuga bati, ariko Mose kubera iki watuzanye ngaha? Ati ubu dutegerezwa kurengana buno bugaragwa bwose. Byari ngombwa, ubwo rugendo rwose rwari rukenewe, urugendo bari bafise ngaho kuko rwashushanya ishengero rica, no kuvuga igihe ca Pawulo. Ico gihe nyene hagaca haza guhindurwa no kuzamurwa. Oya, murabitahura igihe ca Pawulo, hanyuma hategerezwa kuza n'ikindi ibihendwe byose, kandi nta gihe na kimwe mw'ivyo habayemwo guhindurwa no kuzamurwa. Biza kuba hanyuma y'ibihendwe niho rero haheza hakaba igihe c'ibireko bizimfuruka, arico gihe co guhindurwa no kunyakugwa. Ibyo nivyo biba muri ibi bintu by'Imana, ko abantu bavuga batoya, mbega no kubera iki none abikoze nk'uko, kandi hariho uburyo bworoshe bwo kubikora. Imana ntirikirarondera uburyo bworoshe, Imana irikirarondera uburyo buhura n'umugambi wayo, umugambi yo yamaze kugena. Nuko rero twebwe turabona ngaha muri iki gice twabwiwe ngaha n'umupfukanyi Benji uyu munsi, kubona ubumana inyuma y'igihuzu gikinze, kuko we udashobora kubona ucishije muri ico gihuzu. Mbega bo niki babona hariya mw'ihema rya Mose? Insato za Tahoshi cari igikoko. Ubwo rusato rwaco nigo Imana yari yavuze yuko bokoresha mu gusakara iryo hema bakoresheje insato za Tahoshi. Nyuma y'izo nsato za Tahoshi, kumbure cari igikoko gisanzwe, hari ubwiza bw'Imana. Bategerezwa gutobekeranya bakarenga urwo rusato kugira ngo bashobore kubona ubwiza bw'Imana. Uyu munsi naho bitereza kuba ari ivyo nyene, bitereza kuba uko nyene. Mbega niki catsitaje Abanyisirayeli? Ati uwo Yesu mbega se umubaji wahari i Nazareti? Bamwe mbere baravuga bati, je ndafise n'igikoresho mbere yankoreye, ndafise imeza yankoreye urya mugabo n'intebe. Kandi yoba yaritegerezwa kuba yayikoze neza Yesu, nivyo. Ariko niko tubuyoza akavuga ngo ni Mesiya, kandi twebwe dusanzwe tumuzi, tumaranye igihe kinini, kandi n'akamaramaza no w'i Nazareti, kandi aho naho nta ciza na kimwe cohava. Ariko igikomeye cane ko kirava ngaho hantu. Imana yanyegeje, yaranyegeje abanyabwenge n'abahanga, ibanyegeza ukugaragara kwayo n'ubwiza bwayo. Bategerezwa kurenga uwo mubiri kugira ngo bashobore kubona uwuri ngaho. Ninde yari ngaho? Yari Imana yigize umubiri. Murabona?
imana yari muri kristo iriko irakora igikorwa ariko bo ntibashoboye kubibona. Ibyo nivyo buri gihe vyamye biba. Twebwe turashobora kubona nk'akarorero muri kano karorero turiko twerekwa ngaha nuna muvukanye. Wewe uravye nk'akarorero hariya mu gice ca 24, reka tuhasome mu gitabo mu Kuvayo, muharabe neza aha hantu, murabe kino canditswe mu Kuvayo igice ca 24. Reka tuhasome duhereye ku murongo wa 15 kabandanya. Haravuga ngo nuko Mose aduga hehe? Aduga kuri uwo musozi, ca gicu c'igipfungu kirawutwikira, ubwiza bw'Uhoraho buguma kuri uwo musozi Sinayi. Ico gipfungu kiwutwikira iminsi 6. Ku munsi ugira indwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri ico gicu c'igipfungu. Ishusho y'ubwiza bw'Uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uyo musozi. Nuko Mose adwebera hagati muri ico gipfungu, aduga kuri uwo musozi, awumarako iminsi 40 n'amajoro 40. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bankoranirize amashikanwa, muze mwakirire umuntu wese aritanze rivuye ku mutima. Ku murongo w'umunani naho haravuga ngo mu gice ca 25 rero, igice ca 25 murabe ku murongo w'umunani, kandi bangirire ahera ho kuba kugira ngo nze ngerere hagati muri bo. Murabona mbega niki Imana yashaka ko bakora? Yuko bubaka ihema ry'Imana, nuko iravuze ngo nanje nzoza ngerere hagati muri bo. Mu gice ca 40 naho kugira ngo ntidusome vyinshi, ku murongo wa 33 araheza ashiraho urugo rukikuza iryo hema Mose. Ikintu ca nyuma yubatse ni igice co hanze. Mbega niki ca mbere Mose yubatse muri iri hema? Ni ikihe ca mbere yubatse? Biri muri Bibiliya, ahubwo nuko mwebwe bizoba ngombwa yuko mwiga Bibiliya. Ariko ni iki ca mbere yubatse? Ni iki ca mbere yakoze? Ni isanduku ry'isezerano. Ntubona ngaha mw'iryo sanduku ko ariho hari kuba umutemero wo guhongerako? Yubatse isanduku ry'isezerano, umutemero wo guhongererako abakerubi, kuko hari n'Imana yari kuzoba, kandi Imana buri gihe nukuyiha ivya mbere. Nuko nico ca mbere. Hanyuma uhereye ubwo kabandanya, uhereye ahera ha cane yaciye abandanya inyuma. Mbega nikihe ca nyuma yubatse? Nikihe ca nyuma yakoze? Haravuga ngo araheza ashiraho urugo rukikuza iryo hema n'igicaniro impande zose. Ica nyuma yakoze ni igice co hanze n'igicaniro impande zose, ashiraho n'impuzu yo gukinga mw'irembo ryago. Uko niko Mose yarangije ico gikorwa, yakirangirije ku gice co hanze. Maze ca gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mw'ihema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro, kuko ico gicu cari kuri ryo, n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Kandi mu rugendo rwabo rwose, iyo ico gicu kivuye kuri iryo hema kigasubira hejuru, Abisirayeli bacu bafata inzira. Ariko iyo ico gicu kidasubiye hejuru, ntibagenda gushitsa ku munsi gisubiye hejuru, kuko ico gicu c'Uhoraho ku murango caba kuri iryo hema, mw'ijoro kikakamwa umuriro imbere y'ab'inzu ya Isirayeli bose mu rugendo rwabo rwose. Nukuri nimwitegereze nk'akarorero,
ico umuvukanyi William yavuze ngaha mw'ubu butumwa, ingoro ubu muraza kuburonka kuko ngaha ndafise amapaki ahagije, mutabufise ubu muraza kuburonka. Ingoro y'Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo ku rupapuro rw'icumi. Rero ukugaragara kw'Imana ariko kwari kuri ku musozi Sinayi, rero kwimukiye mu ihema ryubatswe na Mose. Murabitahura? Ni mu nyubakira ihema iryo nzobamwo ubwiza bw'Imana, canke icari kiri kuri Sinayi, irya nkingi y'umuriro bo babona hariya, rero yari yimukiye mu ihema, ntabwo yari ikiri ku musozi Sinayi. Wewe ugiye kuri Sinayi ubu nta na kimwe uhasanga. Aha igihari ubu ni ikibanza c'ingenzi, aho hose huzuye ibintu vy'umwanda, huzuye ibintu vy'amatabi, vy'amasigarira y'amatabi. Wewe ugiye ubu nivyo uhasanga, ariko we urabona, ariko ubwiza bw'Imana bwari bwimukiye mu ihema, kandi muri iryo hema hari ubwiza bw'Imana. Inkingi y'umuriro iduze hejuru igiye aho yaciye bacira inzira bacamwo, nabo bategerezwa gukurikira iyo nzira. Mw'ijoro bategerezwa kugenda mw'ijoro, inkingi y'umuriro yaciye babera itara, ikababera umuco kugira ngo ibamurikire mu nzira bacamwo, ariko umurango naho yaciye babera igitutu kugira ngo ibarinde izuba. Igihe ihanga rya Isirayeli kuko ni abantu bagenda barubaka insago Imana yabamwo, ariko bamaze gushika mu gihugu ca Isirayeli bakagabangana ico gihugu. Nyuma yaho murabe ibintu vyaciye biba. Imana yaciye ishira mu mutima wa Dawidi yuko yokora iki? Yuko yokubaka ingoro y'Imana. Mbega niki mubona mu ngoma za kabiri igice c'indwi umurongo wa 12, nuko ubwiza bwari buri mu ihema bwaciye bwinjira ahera hacane h'ingoro ya Salomo. Mbe murabona ingene ubwiza bw'Imana bwimutse? Ubwiza bw'Imana rero, ubwiza bw'Imana bwaciye buja ngaho, ku buryo bw'uko ihanga rya Isirayeli, Abayuda n'ubu baracabikora, ariko ico gihe vyari ivy'ingirakamaro cane. Mbega bo niki bakora? Bobo inzu zabo aho zaba ziri hose buri gihe bashiraho akadirisha kerekeza i Yerusalemu, ahari hari ingoro, kuko ahari hari ingoro aho niho hari ukugaragara kw'Imana, aho niho hari Shekina, aho niho hari abakerubi, aho niho hari ubwiza bw'Imana. Ico gituma bo basenga, kandi n'ubu Abayuda baracabikora. Igihe bo bubatse inzu zabo buri gihe barashiraho akadirisha berekeza ahari i Yerusalemu, ariko mw'irya ngoro ntabwo hari ubwiza bw'Imana. Muravyumva? Urakoze cyane. Muri irya ngoro ubu nta bwiza bw'Imana buhari. Kubera iki? Kuko muri irya ngoro yarasambuwe, ndetse no mu gihe ca Yesu ubwiza bw'Imana ntibwari buri hariya. Ni mu bisome mu gice ca 4 mu gitabo ca Yohana, aho murabibona. Katubirabe muri Yohana 4, igihe Yesu yahura na wa mugore w'umusamariyakazi, muravyibuka? Kandi aho hari iriba rya Yakobo.
Yesu ku murongo wa 6 Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara ku iriba. Hari nk'isaha 6, no kuvuga ngo saa 6 zo ku murango. Haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira ati umpe utwo kunywa. Yesu yarafise inyota, yaranyotewe. Yarungitse abigishwa biwe kugura imfungurwa mu gisagara, asigara ari wenyene kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri umuyuda, none usaba amazi ute jewe ndi umusamariyakazi? Ni kuko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati iyo uba waruzi ingabire y'Imana, ati mugore iyo ubuze ingabire y'Imana. Mbega ingabire y'Imana yarinde? Yari Yesu Kristo, niwe ingabire y'Imana. Iyo ubuze ingabire y'Imana ukamenya n'ugusabye ngo mpa, ukamenya n'uri karakubwira uti impa utwo kunywa, uwariwe nawe uba umusabye, nawe akaguha amazi y'ubugingo, akaguha amazi atari n'amazi asanzwe. Wa mugore aramwishura ati mugenzi, ko ataca kuvomesha ufise kandi riba rikaba ari rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe? Yesu aramwishura ati unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha, ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati mugenzi, mpase ayo mazi sinze ngire inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Aho we yari karabimubwira abirabije amaso ya kimuntu. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ko nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, ariko n'ubwo ufise ubu si umugabo wawe, ni umugabo w'uwundi muntu. We uri ngaho gusa uriko urakora ikintu runaka, uriko wishira ngaho gusa, si umugabo wawe. Urabona, ubwo ufise ubu si umugabo wawe. Ibyo ubivugishije ukuri. Uwo mugore aramubwira ati mugenzi, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana, kuko ntiwabeshe nagize 5 koko, ntiwihenze. 5 kandi ntiyihenze, kandi n'uwo mfise ubu si uwanje. Aravuga ati ndabona yuko uri umuvugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, niko yamubwiye. Ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Nimwumve ico Yesu yamubwiye. Murabe kino kintu mucumvirize, nicingira akamaro cyane kubera iki? Kuko Yakobo yari yaragize buno bunararibonye, yari yarahuye n'Imana, bahurira hariya mwakariya karere k'Isamariya igihe yari karahunga. Kandi mwe murazi yuko yagize yerekwa. Muri iryo yerekwa, igihe yabona umwami yicaye hejuru mu gasongero ka piramide, akabona abamarayika bamanuka baduga baca kuri iyo ngazi, byari bihendwe by'ishengero. Kandi we igihe yakanguka yaravuze ati iri ni irembo ry'ijuru, n'inzu y'Imana. Aca ashira ibuye ngaho nk'ikimenyetso, aca ararisiga amavuta. Murabona,
abantu nabo bagenda gusengera Imana muri ico kibanza aho yari yavuze yuko ari inzu y'Imana n'amarembo y'ijuru. Igihe umwami yashiraho igikorwa Yerusalemu, kuko Yerusalemu ifise inkuru ikomeye cyane, kahise gakomeye cyane. Mugenzure kahise ka Yerusalemu kuko n'ibintu bikomeye cyane. Mugenzure kahise ka Yerusalemu kombere mwe ntimwabibonye muri Bibiliya, ariko biri muri Bibiliya ko Yerusalemu kara karere k'abanyayebusi batashoboye Abisirayeli kwigarurira, kari kagenzurwa, kari akarere kari kegereye ngaho kagenzurwa n'abanyayebusi. Ako karere ntibari bakigaruriye Abisirayeli. Ni Dawidi niwe hanyuma yavuze ati ntegerezwa kwigarurira na Yerusalemu. Yerusalemu ntibari barayifashe. Dawidi yaciye afata ingingo yo gufata Yerusalemu arayigaruza, kandi igihe yamara kuyigaruza yavuze ati iyi izoba umugwa mukuru wa Isirayeli, aca ayishiraho ngaho. Aho nyene niho kandi Imana, we nusoma muri iyo nkuru haravuga ko Yerusalemu hari umuntu ngaho. Ni byiza ibyo mwebwe muraza kubisuzuma, muraza kubyiga, ariko murabona igihe ngaho hubakwa ingoro n'igihe ubwiza bw'Imana bwamanuka ngaho, Abisirayeli ntaco bitwaye aho baba bari hose kugira ngo basenge. Bategereza kuraba mu birondere mu Bibiliya kugira ngo murabe ko ibyo ndiko ndabibabwira, ariko byo dutwara umwanya munini. Ariko ndibaza yuko mwebwe harimo abo muri mwebwe baba barabisomye. Abisirayeli bategerezwa mu gusenga, bategereza kuraba iyi ngoro iri, kandi ico nico cipfuzo Salomo yari yarasavye ati mwami, ihanga ryawe n'iryaba riri mu kibazo, baze barangamize mw'iki kibanza hari ubwiza bwawe, nawe uze wishura isengesho ryabo. Ivyo nivyo Branham yavuze yuko Yona yari hariya munda ya kiriya gifi, aravuga ati mwami, ubu jewe sinzi aho Yerusalemu iherereye kugira ngo nsenge, kuko yashaka gutakambira Imana kugira ngo imukure mu nda y'ico gikoko. Ariko mbega ndi muri uno mwijima, mbega ngaha sinomenya aho ndi, ariko wewe uranyumva mwami. Ivyitsi Imana yaramwumvise, nuko itegeka ico gikoko iyo fi kugira ngo imushiburire, imujane mu kibanza aho yashobora gushitsa igikorwa Imana yari yamuhaye. Ariko murabe ikintu kimwe, mwumve ibyo Yesu yamubwiye igihe yavuga ngo mwebwe muvuga ngo ni Yerusalemu niho gusengera gusa. Yakobo sogokuruza wacu yavuze yuko ngaha ariho hari amarembo y'ijuru, ko ikibanza ari iki. Nuko Yesu aramubwira ati, Yesu arabwira uwo mugore ati mwumve ko yamubwiye. Yesu aramubwira ati nyina wanje mwizera, igihe kija kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu muzosengera Data. Muravyumva? Inkingi y'umuriro ntiyari ikiri Yerusalemu, yari iri hehe none? Inkingi y'umuriro yari hehe? Yari iri muri Yesu Kristo. Nimba ushaka kuronka imigisha, wategerezwa guhanga amaso Yesu. Nta wundi muntu yari gushobora kuronka umugisha hanze inyuma y'iyo nkingi y'umuriro. Murabitahura? Nta numwe. Nawe aravuga ati mugore, we yarashishikajwe, yararaje ishinga, kuko nawe mwiyumvire umugore yari ameze nk'uko, yari afise ingorane nk'izo uwo mugore yari yaragize. Abo bagabo bose hamwe n'uwo bari bari kumwe nawe nyene akaba atari umugabo wiwe, ariko yamara uwo mugore yaramubajije ico kibazo ati, mbega niho umuntu yoshobora gusengera Imana, ni Yerusalemu canke ni hano?
yarazi yuko uwo muntu ashobora kumwishura. uwo mugabo aramubwira ati si kuri uno musozi kandi si ni Yerusalemu muzosengera data, mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko gakiza gaturuka mu Bayuda. ariko igihe kiza kandi kirashitse, mwako kanya nyene yari ngaho, niho abasenga b'ukuri bazosengera data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwo ahazozira niwe azoduserurira byose. Uwo mugore hamwe n'ibibazo byose yari afise yarashishikajwe no kumenya Mesiya. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Ntabwo yibwiye nk'uko abaherezi, ariko uyu mugore we yaciye amwibwira. Murabona mbega niki Yesu yabonye ngo ngaho, kandi no kubera ko Yesu yicaye arindira uwo mugore, nuko yarazi yuko yari uruvyaro rw'Imana, rwari uruvyaro rw'Imana. Ico gituma hamwe n'ibibazo byose yari afise mu buzima bw'uwo mugore, yari uruvyaro rw'Imana. Nico gituma yamurindiriye. Umugore yaramubwiye murabe uko yamubwiye ati ni jewe nyene turiko turavugana. Bona abigishwa biwe barashika batangazwa nuko avugana n'umugore, ariko ntawavuze aturondera iki canke ngo muvugana iki nawe. Ati mbega uri kuvugana iki n'uwo mugore? Mbega niki uri kuravugana n'uwo mugore? Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano, asubira mu gisagara, abwira abantu ati nimuze murabe umuntu ambariye ibyo nakoze byose. Ati ntiyihenze, yabimbwiye neza. No será este el Cristo. Nambari wari Kristo? O en otras palabras, mu yandi majambo, este es el Cristo. tuyu niwe Kristo, ni muze mu murabe. Nuko rero vean ustedes, murumva ko ubwiza bw'Imana mu gusenga Imana mu buryo butunganye kandi bw'ukuri, ubwiza bw'Imana ntibwari buri kuri iriya musozi abanyasamariya basengera ku Imana, canke mu ngoro y'Yerusalemu iyo Herode yari yarubatse irya ngoro. Ntiyari ingoro ya Salomo. Ingoro ya Salomo yari yarasambuwe. Herode yari umufunda akomeye, nuko yaciye yubaka ingoro nziza cyane. Ariko mu mugambi w'Imana icingira akamaro ntabwo ari ubwiza. Icingira akamaro mu mugambi w'Imana nuko ishitsa igishushanyo c'ingoro y'Imana by'ukuri. Murabona buri kintu cyose mu ngoro y'Imana cyari gifise ico gisobanura, kandi nayo yaterezwa kuba yubatswe nk'uko yubatswe ifise ico isobanura, kuko Imana ntabwo yari kivuga ku bwiza, ahubwo yari kivuga ku mugambi, integuro yo yaciye mu ngoro igihe yubaka hanze ahera n'ahera ha cyane. Kandi muri buri kibanza muri ivyo yashizemwo ikintu. Hanze yashizemwo ibimazi, ahera ihashira ibitereko kw'amatara, ahera ha cyane naho Shekina, ubwiza bw'Imana. Ariko ngaho nta byari bihari. Mwibuke yuko bari batwaye isanduku, kandi nta n'isanduku ryari ririmwo. Kandi mwibuke yuko igihe abantu batwaye isanduku batwaye izahabu, aho bo ico bashaka ntiryari isanduku, ahubwo bashaka gutwara iyo nzahabu yari iri muri iryo sanduku. Nuko rero Yesu yaramubwiye ati haba hariya canke ngaha, ati urashaka gusenga Imana, utegerezwa guhanga amaso. Nico gituma turaramika amaso yacu tukaraba hejuru mwijuru, kuko aho niho hari ukugaragara kw'Imana. Aho niho Imana iri. Ariko kandi wewe uteruza kumenya aho Imana iri uyu munsi, kugira ngo ushobore kubandanya ugukurikira uciye mu nzira Imana yaciye. Murabitahura? Ibi nivyo muvukanye Hosebe nka mini Perese ariko aratubwira. Inkingi y'umuriro yarimutse
iva hari Yerusalemu, yari hariya mu by'ukuri iri kumwe n'intumwa, nibyo yaramanutse iyo nkingi y'umuriro ari nk'indimi z'umuriro iza kuri umwe wese muri bo. ariko i Yerusalemu abigishwa, intumwa bose bari barindiriye yuko ubwami bw'Imana Yesu Kristo ko yateroza kuza kubwimika Yerusalemu, kuko bari bazi yuko Yerusalemu ariko hazokwimika ubwo bwami. ariko ubwo bwami bw'Imana ntibwari kuza mu buryo bo biyumvira yuko atuzokwimika ubwami bwa Isirayeli muri iki gihe. ubwami ntibwari ubwo. ubwami Yesu yaraje kwimika ubwa mbere na mbere bwari ubwami bwo mu buryo bw'impwemu. bo bari barindiriye yuko Mesiya ashika agakura Kayisari, akamukura ngaho akicara ku ntebe ya Kayisari, nuko aho agaheza akaganza amaze gukura Pilato ndetse n'abandi bose, nuko agaheza akima ubwami, akima ingoma. ntabwo bwari ubwami bwo ku isi. Yesu yategerezwa gusambagura, gukuraho uwuruta Kayisari. we yari yaje kugira ngo aneshe Sekibi. murabitahura? yari yaje kugira ngo abanze aneshe uwatwara Kayisari, uwimitse Kayisari ngaho. murabitahura? yari mukuru kandi yaramunesheje. mwe murabibona mu Bikorosayi 2, icyo cyanditswe twese turakizi ku mutwe, murongo wa 14 15, ingene havuga yuko ku musaraba yambuye ububasha Sekibi, kandi aho haravuga ngo yaramunesheje. hasome aba hafise Abikorosayi 2:14 kugira ngo twumve uko Bibiliya ihavuga. namba hari umuntu hafise muri Bibiliya aho havuga gute? ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba, kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba. murabyumva? uwo yari karanesha ngaho we yari Sekibi. nico gituma igihe we yazuka yaravuze ati umwami w'inosi yaramaze gucibwa urubanza, yaramaze gucibwa ku rubanza. ubu nta kindi kintu na kimwe ashobora gukora, nta kindi kintu yokora, kuko namaze kumunesha. ni ukuvuga mwitegereze, kandi namwe namba mushaka kwiga ibindi bintu byinshi, murabe n'ingene ibyo byose byakozwe. Branamu yarabitubwiye mu buryo buciye bugufi. igihe yashika ikuzimu, Yuda akamubona, yaravuze ati mbega nawe waje ngaha? igihe Yuda yamubona, yaravuze ati mbega nawe waje ngaha? Branamu nuko abivuga, ariko yaravuze ati ego, ariko hajya hari umwana w'Imana. mbega niki yavuze hajya mu gitabo ca Matayo, muharondere mu gihe ca 12 niho muzobisanga. kombure ubu sinibuka umurongo. igihe umwami yaca wa mugani w'umugabo w'umunyankomezi kugira ngo umwaka ibyo afise, haca haza umuntu akomeye cyane akamuboha, hanyuma agaca mwaka, amaze kumuboha aca mwaka ibyo afise byose. mbega none ni ibihe Sekibi yari afise? imfunguruzo za rupfu na kuzimu. ariko Bibiliya iravuga Yesu yashitse ngaho aramuboha, yari afise ububasha bwo kumuboha. nuko rero ku musaraba havuga gute? yaramunesheje ku musaraba. kandi muri iyo nzira, nk'uko bivuga mu Baheburayo 2:14, muri iyo nzira nyene y'urupfu yarinjiye muri ico kibanza hamwe n'ivyaha by'abantu bose. aho acanesha Sekibi.
no era derrotar el César. ntikwari kunesha Había alguien Kayisari, más grande que hariho César uwundi que muntu había akomeye que kurusha derrotarlo. Kayisari Pero ari we los yategerezwa kubanza apóstoles y todos kunesha, ariko esperaban que era que él abigishwa venía bose bari a baniriye derrotar el yuko César y aza a sus akanesha líderes para Kayisari establecer el reino de n'abarongozi Israel biwe allí. kugira ngo No. yimike ubwami bwa Isirayeli El ngaho. reino que Dios Oya, estableció el ubwami primero we era un yaraje reino kwima espiritual. ubwa mbere bwari ubwami bwo mu buryo bw'impwemu, hanyuma Él va a establecer yari también guheza akanimika byongeye akanima ubwami bwa Dawidi mu kuza kwiwe kwa kabiri mu izina risha ry'umwami. Ven, ya eso Murabona? es otra cosa. Ico ni ikindi kintu. Pero acá Ariko ngaha encontramos nosotros turabona twebwe que los apóstoles ko se quedaron abigishwa todos allí, intumwa bose mientras que bagomye la ngaho columna de fuego mu gihe se inkingi movió, y'umuriro yo yari se yimutse encontró con el peor igahura de los na wa wundi yari perseguidores. karabatoteza cane. Lo encontró en el camino de Damasco Bahuriye mu nzira je Damasiko, y le dijo Saulo, iramubwira iti Sawuli, ¿por qué me Sawuli, persigues? kubera ikuri kurantoteza. Tú en lugar de estarme Ati persiguiendo wewe debieras aho kuba uri estar kurantoteza predicando wategerezwa kuba uri kuravuga buno butumwa, que es el mensaje de aribwo luz, de butumwa vida. bw'umuco ¿Por qué me bw'ubugingo. persigues? Kubera kuntoteza ¿Quién eres? El Dios aturinde. que era la columna de Yarabonye fuego. yuko yari inkingi Cuando él y'umuriro, vio esa igihe columna, yabona que iyo era nkingi era y'umuriro una luz más wari umuco resplandeciente que waka el sol. cyane kurusha Cuando él trató de ver uw'izuba, allí, igihe yagerageza los kuraba ojos ngaho amaso yaciye ¿No ven yasha. ustedes cuando Mbega lo mwe Ananias nimubona ko por igihe él, Ananiya se le yamusengera cayeron los ojos? yuko hari ibintu byakorotse bivuye ku maso yiwe, Escamas hakorotse ibikaragashi bibiri se le cayeron byaciye y bikoroka, allí pudo ver nuko aho yashoboye que los kubona, ciegos. aho rimwe Pero murashobora que kubona le dijo, yuko "Yo soy ariho yashoboye Jesús kubona, a yari quien yahumye, tú persigues." ariko iyo nkingi y'umuriro yaramubwiye ati ndi Entonces Yesu este uri hombre kuratoteza. tomó esa decisión. Aho niho umuntu yari yaciye El que afata iba ingingo, persiguiendo, uwari ahora karatoteza yaciye avuga ati Jesús, Yesu Dime lo que debo decir, mbwira lo ico que debo ntegerezwa hacer. kuvuga, No mbwira importa ico lo ntegerezwa que diga gukora, el sumo sacerdote, naco bitwaye ibyo ahora umuhereza yo mukuru yovuga. Yo sé Ati en dónde ndazi está la bendición, ndaza yo sé hari dónde umugisha, está la columna ndaza de hari fuego. inkingi Y ahí y'umuriro. entonces fue cuando Aho Dios, rero niho ese Imana hombre se uwo entregó al muntu Señor, yaciye yegurira y umwami, Dios le dijo que iba a ser nuko luz Imana para ikiramubwira ko muchos azoba gentiles, umuco mu banyamahanga y le benshi, mostró el camino, y imwereka ese hombre inzira, llenó kandi uwo a muntu toda el yujuje Asia Menor Aziya ntoya del yose, Evangelio. yayujuje ubutumwa Hasta el bwiza, punto que dijo, kugeza "Ya ubwo no yavuze queda ati ubu ntabwo ningún huequito por nsigaje aquí que ir n'ahantu por na este hamwe último noja, barrio he ido a llevar kuko el evangelio." nta hantu namwe ntarajana Qué ubutumwa tremendo, bwiza. sin carro, sin Mbega avión, ukuntu bikomeye sin- cyane, sin ata modokari, folleto, ata ndege, ata bitabo, ¿cómo llaman? ata- Sin imprenta, adafise igwizirizo ry'ibitabo, sin imprenta, sin adafise nada, puro ikintu na kimwe, piernita, patica y amaguru burro y- gusa y a donde no n'ifarasi, entraban los burros, entraban aho los ifarasi camellos. itashika ihagenda n'indogoba. Ese hombre logró hacer Uwo esto. mugabo yashoboye gukora ibyo ¿No byose. ven ustedes? Mbega mwe ntimubona El Señor hizo una yuko buena umwami elección. yahisemwo neza? De allí la columna de fuego. Inkingi y'umuriro yaciye iva ngaho, yaciye avuga ati ndarangije byose ngiye muri Espanye, aho ariko yaciye ahagarara i Roma, niho baciye bamuca umutwe, nuko inkingi y'umuriro icirabandanya ubutumwa muri Irene, kandi murabona yuko iyo nkingi y'umuriro yaciye ibandanya no muri Marte, no muri Koromba, no muri Luteri, no muri Wesley. Ubwa nyuma mbega nindi nkingi y'umuriro yagaragaye ko kuri William Marion Branham, ariko aho William yaravuze ati inkingi y'umuriro abanyamerika ya ruguru yarabazimiye. Yabazimiye ryari? Igihe yava muri Amerika ya ruguru. Mbega yagiye hehe? Yagiye muri Amerika Latine. Mvukanyi Branham yabonye iyo nkingi y'umuriro ija kwihema, kandi mw'iryo hema yabonye akumba gato. Aho niho inkingi y'umuriro yagiye, kandi aho niho hinjira umushumba w'Imana kwigira ubutumwa bwa marayika w'umwami. Kandi abantu benshi barindiye ko Branham azuka kugira ngo ashitse ibyo yavuze ko, kugira ngo yerekane ayo mayerekwa. Yaramaze kuyerekana, yaramaze kuvuga hari inkingi y'umuriro. Ntimwabyumvise? Natwe twari turindiriye ko William azozuka kugira ngo ashitse ibyo yavuze yuko azokora mwari gahema.
natwe nyine twari turindiriye yuko na Branham azuka kugira ngo ashitse ibintu yavuze yuko azokora atakoze, akaba atari Eliya wa kane yari kubikora, ahubwo bigakorwa na Eliya wa gatanu kugira ngo ahamagare yegeranye abatereje bose bo muri Karatini. Ntiyari William Branham, so yari kubikora. Nuko rero ariko twebwe twaraturindiye yuko William azuka kugira ngo ashitse ibindi bintu yavuze yuko azokora, ariko birabona yuko atari William Soto azobikora, ahubwo ni inkingi y'umuriro. Murabitahura? Ni inkingi y'umuriro niyo izobikora, si umuntu. Icyo Imana ikoresha ni igikoresho muntu, kuko buri gihe ikoresha igikoresho muntu. Ibiboneka ni uko biba biciye bugufi cyane kugeza ubwo wowe wobyumva ukavuga ati nta na kimwe ntahura. Bamwe bariko barambwira ati nta na kimwe ndiko ndatahura. Ni byiza, ntanje mu ntango nta na kimwe natahura, ariko naragiye ndasoma ubu ndatahura. Murabitahura? Ingene inkingi y'umuriro igendera turongora, ikagendera dufasha twigisha biciye mu kindi gikoresho. Imana ntiyarangije igikorwa igihe abantu twese zoba twiteguye. Murabe William yarabitubwiye ko twakwitegura, Branham yarabitubwiye, William yarabitubwiye, ariko ubu mu buryo buciye bugufi, mu gihe Imana iri kiratubwira yuko ico dukeneye ari kwitegura, kuko hari isezerano. Ubu hari isezerano, kandi iryo sezerano ni irihe? We ntushobora kurihomba ngo uriyobegwe. Branham yari yavuze kuri iri sezerano, William nawe nyene yararivuze ko, ariko ubu inkingi y'umuriro iriko iratubwira cyane kuri iri sezerano ni irihe? Nuko turonka ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa. Kandi yaravuze ko kwizera ko guhindurwa no kunyakugwa ko tuzokuronka, tuzokuronkeshwa niki? N'ijambo. Ni hamwe n'iryo jambo nyene turiko turitegura kugira ngo turonke uko kwizera ko guhindurwa no kunyakugwa, nk'uko Benji yabivuze mu butumwa bwinshi mu bwo twebwe dufise, mu bo twasomye, ko ino nkingi y'umuriro yagiye iratujana kuri uku kwitegura n'ibintu twebwe twiyumvira yuko bitodutsitaza, ko atakiwe na kimwe byoba bidutwaye, ko atakibazo na kimwe biduteje twari muri ivyo. Ariko ubu turatahura ko dutegerezwa kwiyambura ivyo bintu tukareka kubikora. Muri iki gihe ni murabe impinduka, ingaruka buno butumwa buciye bugufi cyane buriko burazana biciye mu muntu aciye bugufi cyane. Natwe twaragiye mu bintu byinshi mbere, dukunda marayika, twizera marayika, ndetse n'ibindi, ariko twaragiye mu bintu byinshi bitari byo. Muri bitahura? Ariko bu igihe atubwiye ati ibi no kubikosora. Murabe impinduka biriko birakora muri Amerika Latine yose mu bapasteri. Nibyo ari abantu bavuga bati oya tijewe uwe muntu tujya musore ntabereye ibyo. Mbega none ninde ateroza kuvuga namba abibereye canke atabibereye? Ni wewe, ni jewe, canke ni Imana? Tayo ujya musore ntabereye ibyo. Murabona? Wewe urabibona? Mbega bari kubatsitara kuki? Niki tware ko turabwirwa mwo butumwa ubunyene muhejeje kumviriza. Batsitara kuki? Kukubona ubumana ariko inyuma y'igihuzu, kugira ngo dushobore kugira iyerekwa, kugira ngo dushobore kugira iyerekwa ryo muri iki gihe, dushobore kugira iyerekwa. Mbega ni irihe sezerano Imana yadusezeraniye muri kino gihe? Ko izoduha ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa. Tudafise ko kwizera ko guhindurwa no kunyakugwa,
ntihoba kuzamurwa, ntihoba kunyakugwa, ntihoba guhindurwa. ¿Cómo la vamos a obtener? Mbega tuzokoronka gute? Escudriñe usted estos Ugenzure buno butumwa kugira ngo uheze utahure yuko ari biciye mw'iri jambo nyene, mw'iri jambo nyene Imana yatuzaniye biciye muri bareka ntumwa, ariryo twebwe twamye twirinda cane, ariko tukaba dukwiye kurizigama cane. Ubu n'iri jambo nyene niryo rizodutegura kugira ngo duronke uko kwizera ko guhindurwa no kunyakugwa. Murabitahura ingene umugambi w'Imana woroshe? Ni ikintu coroshe cane, kandi bamwe baravuga batoya jewe ninabona ibitangaza hamwe n'utwumiza, kuko bamwe barindiriye yuko William aza kugira ngo akore ivyo bitangaza n'utwumiza bavukanye. William niyaza azanye n'abera bose bo mu buringanire bwa gatandatu, aho hazoba haje intumwa ndwi z'ibihendwe by'ishengero. Ntazobaje kugira ngo akore ivyo, azobaje kugira ngo habe guhindurwa no kunyakugwa. William niyamara kugaragara ari kumwe n'aba bantu ngaha, kuko tuzoba dusigaje gusa iminsi iri hagati ya 30 na 40 kw'isi. Ntihazoba ubwo bukozi abantu barindiriye ko William azoza gukora. Jewe byaranshishikaje cyane, kandi buri gihe namye ndabibabwira, kuko kuri jewe ni nk'akarorero k'ibiriko biraba kuri benshi muri twebwe. Aho naho n'igihe William yagenda Phoenix kuvuga ku mituragaro y'ivyahishuwe, ari kumwe n'umuvukanyi William ngaho, n'umusiguzi twajanye turi kumwe na William, twari batatu. Yari yakotesheje sare acashira mu binyamakuru ko yari yaje muri Phoenix kugira ngo avuge ubutumwa ku mituragaro y'ivyahishuwe. Yarambwiye ati reka tubishire ku wa mbere kugira ngo ntiturogoye amashengero mu bikorane vyabo. Hariho bamwe bakorane ku wa gatandatu canke ku w'Imana. Ku wa mbere rero yari yabishize ku wa mbere, nuko abishira mu iryo tangazo. Twagiye ku w'Imana gutumira umupasiteri akomeye cyane, umuntu ahambaye cyane, umupasiteri byiza. Sinzi yuko mwebwe mumuzi, kumbure David yoba yaramumenye. Waruzi Bermudez? Nibyo, umuntu akomeye cyane, umupasiteri akomeye cyane wo mutumwa bwa Branham. Yari yarabanye na Branham hariya muri Phoenix igihe Branham yavuga ubutumwa. Nuko igihe twashika ngaho kumutumira ntiyashatse kutwakira, ariko igihe twashika twaricaye turamurindira, twicaye ngaho nawe acaraza afise ibitabo byinshi vya William Branham, nk'ibitabo 4 5 canke birenga. Arasoma ati bimuvyumvirize mu bitego gutwi. William Branham yaravuze yuko niyagaruka muri Phoenix ko azobaje kugira ngo avuge ku mituragaro y'ivyahishuwe Yohana. Yarabivuze ngaha muri Tucson itariki iyi niyi. Hanyuma mu butumwa yavuze muri Jacksonville itariki iyi niyi yarabisubiyemwo. Ati ningaruka muri Phoenix nzoba ngarutse kugira ngo mvuge ku mituragaro y'ivyahishuwe Yohana. Nimwumve nico yatubwiye ngaha muri aba bandi bantu muri iki kindi gisagara. Arangera arabisoma, murabona yaravuze ati ninagaruka Phoenix kuzoba ari kugira ngo mvuge ku mituragaro y'ivyahishuwe Yohana. Asoma nk'ubutumwa 4 canke 5. Aravuga ati ubu rero hazozo wari we wese hariya, kandi we yari ngaho ntiyari umuntu wari we wese, ariko we yiyumvira yuko ari caduka umuntu ari we wese, akavuga ngo aje kuvuga ku mituragaro y'ivyahishuwe Yohana, mu gihe William Branham yavuze yuko ari we azotegerezwa kuza gukora ivyo. Kuri jewe navumwe, ndamuvumye. Mukama wanje twari ngaho turiko twumviriza ivyo, murabona, kuko William Branham ategerezwa kuzuka kugira ngo ashitse ivyo yavuze yuko azokora atakoze. Ibintu atakoze, ukumenwa kuri ikimatanije c'indwi, imituragaro y'ivyahishuwe Yohana, ivyo byose ategerezwa kuzuka kugira ngo abikore.
oya iyo yari pra yiwe imana ntiyari bivuze nk'uko imana namba ntiyarungitse umuntu yaramaze kurangiza ubukozi bwiwe hanyuma ikamujana kugira ngo ashitse ibyo atashikije uwo muntu ibyo atakoze kuko imana ico ikora isubiramwo ubwo bukozi hanyuma ikaburungika mu kindi gikoresho. Mwebwe muriko muravyumva neza? Mbega ivyo ntivyabaye kwa babandi 50 babana babiga ivy'ubuvugishwa igihe umwami yaduza Eliya bakajaho Elisa yarari bakamubwira ati reka tuje kurondera Eliya kuko kumbura imana yoba yamujanye kamuterera ku musozi akaba ari mu kibazo runaka Eliya tereka tumurondere kuko tegereza gushitsa ivy'Imana yavuze. Imana yari yavuze yuko ategereza gusiga umuntu ngaho agasiga nundi ibi ko ategereza kubikora. Reka tumurondere ntimugende kuko ntimuzomubona. Toya ntireka baramuhase kugeza ubwo yavuze ati nimugende. Baragiye bamara iminsi bariko baramurondera bamurondera mu bibanza bitandukanye. Mbega byagenze gute? Baragarutse baramubwira ati ntitwamubonye. Ati nare nababwiye kuko yarazi ko ari we noneho rero yategerezwa gukora gushitsa ico gice Eliya atakoze. Murabitahura? Twebwe twari turindiriye umuzuko wa Branham igihe kinini, natwe nyene twari tumurindiriye buri munsi twaramuhamagara. Ndibaza yuko n'umuryango wa Branham nawe nyene wari uvyize yuko kuko nkuko navyumvise umubiri wa Branham ibi bintu muzo bisuzume, ariko umubiri wa Branham bawumajije igihe runaka nk'amezi 4 aho bashira ibiziga muri moroge ahantu hakonje. Ntibamuhambye kugeza ubwo hanyuma umugore wiwe yafashe ingingo yo guhamba Branham. Ariko imisi yose twarabaza tuti mbega William Branham yazutse kuko atereza gushitsa ivyo yavuze ivyo atashikije. Ati ntarazuka. Kugeza ubwo twageze ubwo dutahura yuko Branham yari kategurira inzira uwundi azokora ibintu byose yavuze ko azokora akaba atabikoze. Murabitahura? Murabona ingene uwo mupfukanyi iyo aza kuba umunyabwenge yari kuvuga ati ni byiza. Branham ngaho yaravuze yuko atereza kuza gukora ibi. Ati ndizera yuko atereza kuzuka kugira ngo akore ibyo. Ariko ubu William ngaha yaravuze mu binyamakuru yuko azoza kuvuga kuri no mituragaro ngaha muri Phoenix. Nuko rero nzosenga ndabe yuko umwami yompishurira ivyo kuko sindabitahura. Yaho byari kuba bitandukanye. Ariko ndamuvumye. Ivyo twebwe ntidukwiye kubikora kuko wewe hari ikintu udatahura mu mugambi w'Imana. Ntukwiye kugira inyifato nk'iyo kuko kubw'amajambo yawe amajambo yawe niyo azogutsindanishiriza canke amajambo yawe niyo azogutsindisha. Amajambo bwayo Yesu yarabivuze. Ndibaza yuko ari mwaca gice nyene ca 12 muri Matayo. Musomye ngaho aho niho hari na wa mugani umwe nababwira wa mugabo akomeye umwe amuboha akamwaka nkuko Branham yavuze ati yamwatse ifunguruzo hanyuma amukubita ikupe hanyuma acamushiburira hari yibwina ikuzimu. Ariko nuko Branham yabivuze, ariko ni byiza. Ibiboneka nuko we igihe yazuka yavuze ati ntimugire ubwoba, ni jewe mfise ifunguruzo za rupfu na kuzimu, kandi nije nugara ntihagire uwugurura, kandi nije nugurura
ntihagire uwugara. hanyuma yaravuze ijambo sekibi adashobora kuvuga. Yesu yararivuze ati ni jewe nyene ububasha bwose, kandi yariko aravuga ukuri, ni jewe nyene ububasha bwose. nuko rero twebwe dutegerezwa kuba abantu bihangana b'abanyabwenge. ntidukwiye kuvuga nk'uko benshi yavuze. aha no mu bundi butumwa nariko ndasoma ubundi kandi bwari buri mu mashini yawe bwakurikira, n'ubundi bwakurikira bukomeye cyane, aho yavuze yuko mwokwirinda ko ariko arabagabisha, mwirinde ku byo muvuga, kuko ati ndazi ibyo ndiko ndavuga ibyo ari byo. jewe narabanye nawe hariya, narose impanuro ni jewe yazihereye. wowe ntutahura ukuntu Imana iriko irakora umugambi wayo. mbega we ntibaza yuko jewe iyo nza kugira visa iyo muri Amerika kumbure nari kuba ndi kumwe na William Soto iminsi yose kugeza agiye. ariko mwitegereze, natakaje visa ya Amerika mu buryo bw'ubujuju. twashitse ku isabukuru rya William, isabukuru ry'amavuko, umwaka wa 14 muri 2014. nuko naramubwiye, yarampamagaye mushiki wacu yari karandondera. ibyo byose ni nki jewe muvukanye Miguel, gerageza uze wihuse, kuko jewe hari ibikorwa ndiko ndakora, naje nsabye uruhusha nje kukurondera, kandi ntegereza gusubira gukora ibyo bikorwa kugeza ndabirangije. nuko renda kwinginze uze cyane wihuse unyaruke. naciye nza ndabwira umugore ati ca ngaha uce ngaha, nanje ciye ngaha. arambye ati Miguel, kweri ko tugiye gukora ibyo ni kugira ngo tugende twihuse. ati none niba ngenzura naho, naciye nsohoka hanze. hanyuma tugeze kuri baravye passport bakaraba amazina. igihe nari nsohotse hanze barambwiye bati, barabajije umugore wanje ati wewe waje uri wenyene? tego ndi jenyene. kuko babonye ku rundi ruhande babona iyindi passport. igihe bahamagara ati nawe waje wenyene? tinazanye n'umugore wanje. ati kwereka imwinjiye mutandukanye? toya, no kubera ko twashaka gusohoka twihuse. naciye mbwira umugore ko yoca hariya, tariko nazanye nawe. ati hariho umutego mwebwe mwateze. toya, twe nta mutego n'umwe twateze, mu buryo buciye bugufi, kuko igihe twari tugiye ngaho imbere y'uwo muntu yambwiye yuko ari umupasiteri. umupasiteri w'urushengero rw'abapanekoti. kuko tiwe niwe wamushira amahera William Soto atangura kuvuga ibintu. acambye ati reka ivyo bintu by'ubujuju. ati nigute wo kubaha kuvuga umuntu Amerika Latine yose itinya ikubaha, twese tukaba twarahezagiwe n'uwo muntu uri kuravuga tiwuri kijuju. acanyaka passport pa tiwe ntuzosubira kwinjira. kandi hari ibintu yanyanditse ko sinzi ibyo ari byo, ibyo yanditse ngaho mu mashini. kuko igihe twagenda mu gisagara ca Juarez kurondera visa, uwo umukenyezi yarambwiye ati wewe, namubwiye ati bambwiye yuko hanyuma y'imyaka 5 shobora kubisaba. tego imyaka 5 yaraheze, ariko we ntushobora kuronka visa. kubera iki? ati kuko hariho ibintu byanditse ngaha. ati nibiki? doya, uteruza kurondera, babyita gute? uteruza kurondera abantu b'abanyamategeko bakagufasha kugira ngo berekane, kuko akazi kacu ntikabyemera. ndavuga ati mukama wanje, jewe ibyo ntaco bitwaye, nagiye ntekanye. ati singomba reko kuja muri Leta Zunze Ubumwe, reka nigumire muri Amerika Latine. ariko murabona abavukanyi, mbega mwe ntimwibaza yuko ibyo byose byari biri mu mugambi w'Imana? ibintu byoroshe cyane. abantu bibaza yuko twebwe turiko turatega umutego, ariko twebwe nta mutego n'umwe twariko turatega.
kandi we yari umupasiteri nuko niho yaciye anyaka umugore wanje kugira ngo anjane mu gipolisi aho anjane. Oya twari turi muri migration, yashaka kujana n'umugore, hanyuma umugore aca igihe yaragiye kujana umugore arimo leta, umunyamerika yaravuze ati ndakwinginze, mbega n'igihe kingana gete umaze uri mu missionnaire? Tijewe mu missionnaire, uyu missionnaire ndabamaze nk'imyaka 25, tubona bamfise nk'imyaka 80 naba ndiko. Arambwira toya toya ntubikore. Yaciye abwira uwo muntu toya ntubikore. Yumvira na missionnaire yagiye ajana ijambo mu bihugu nk'ivyo byose byo kwisi. Toya tereka tumuhe icumba hariya, ejo tuzomurungika mu gihugu ciwabo, tariko ntimumushirete. Toya vyiza. Ese Imana yohezagira uwo munyamerika, kuko mu by'ukuri cabaye ikintu cavuye mu mutima wiwe, kandi ntiyari no mwizera. Toya musore, twebwe hano atekanye cyane uwo mushinga ntahe, mu bihugu byose yajanye mu butumwa bwiza, tebwe ntikoca doya, tivyo ntidukwiye kubikora. Niko yamubwiye. Ni vyiza, ariko mbega we ntiwibaza yuko ivyo byose byari biri mu mugambi w'Imana? Yarambwiye ati wewe mbega ndazi yuko utari bwagende gufungura, ati reka ndakurungi kuje gufungura. Umugore wanje ntiyabishoboye, ariko je narafunguye. Jewe ntekanye nawe ati byose bizoza mu mugambi w'Imana, kandi byose bizoba kuko uko ariko Imana yari yarabitegekanije. Ntibyari bimeze, ntibizogenda nkuko twebwe twavyiyumvira, ariko ni nkuko Imana yabitegekanije. Nuko rero twebwe bapfukanye dutegerezwa kuba abantu b'abanyabwenge, tukamenya yuko uwatanguje igikorwa c'umwami Yesu yavuze yuko azorungika mpemu wiwe kugira ngo akore ico gikorwa, kugira ngo aturongore. Kandi yaravuze ati kugeza ku muhero w'isi, kugeza ku muhero w'isi yisigarukira. Nuko rero ico gikorwa Imana yatanguye ntishobora kugicira hagati, ntishobora kugiheba itarakirangiza. Yarajanye umupfukanyi William, ariko William azogaruka ari kumwe n'abera bari hariya mu bundi buringanire. Vuba tuzobabona. Ariko ubukozi hamwe n'ivy'Imana yavuze yuko bizokorerwa hariya, bizokogwa nkuko yabivuze. Ubu bukozi jewe ndiko ndabona hariya, no bukozi ndiko ndabona, ubukozi bw'umwigisha, kuko namwe nimwumvirize ingene yagiye aratwigisha, ingene yagiye atuzanira ijambo, akaducapira ijambo. Nubukozi je novuga nubukozi bw'umwungere, kuko n'urukundo rwatumye umupfukanye Benji yari gushobora ibintu byose William yamubwiye akabibika, akabiceceka, kinumira. Nubukozi bw'umuvugishwa, bw'umuhanuzi. Ndizera yuko ico gukorwa mwarya hema, mwibuke yuko William, kandi ico ndibaza yuko yakivuze, sinzi ko yakivuze ku mugaragaro, ariko je yarakimbwiye ati Miguel yarambwiye itariki aho nzotangura gutangira amakarata yo gusengera abantu. Iyo tariki ndayifise, narayanditse, aho yambwiye ati kwino tariki abari uzotangura gutanga. Suko William azoba ari hariya, numwe Branham yabona n'inkingi y'umuriro. Yayibonye mupfukanyi Branham mwihema, nihe yayibonye mu kumba k'imbaho, mu kumba gato k'imbaho. Mbega wibaza yuko Imana izohindura ivyo? Kubera ko hari abantu bavuga toya uyo muntu ntabibereye. Je narabwiye abo bantu, mbega we urinde canke je ndinde kugira ngo tuvuge yuko runaka atabibereye?
imana yatoranije umuntu yadandaza imikate, wewe uvuga ati urya muntu adandaza imikate ariko yari umuvugishwa. Murabitahura? Nuko rero si kibazo cyuko wewe wobivuga canke wofata ingingo, ariko wofata ingingo ni Imana. Aho hari ubukozi bukomeye cyane buriko buragaragara. Twebwe dutegerezwa kuba turiko turashimira Imana, kuko we nanje dutegerezwa gutahura yuko Imana itazocira igikorwa cayo hagati, ntizosiga abantu mu madidane. Yoyo izotubwira ico dutegerezwa gukora, twebwe tuzogikora, kandi yoyo izodushikiriza, izoshitsa iri sezerano ryo kuduha ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa. Tudafise uko kwizera ntitwoshobora kuronka uguhindurwa no kunyakugwa. Ni sangapi David? Ntibishoboka. Kandi saa 11 ariho tuza gutangura. Oyo tugende ariko nimwumve ico William yavuze ati rero ukugaragara kw'Imana kwari kuri ku musozi Sinayi ubu kwimukiye hehe? Mu ngoro, mw'ihema ryubatswe na Mose. Ni ukuvuga yuko ukugaragara kw'Imana kwagiye kurimuka inkingi y'umuriro. Ntabwo ikiri ku musozi Sinayi ubu nta kintu na kimwe gihari. Yabandanije muri Isirayeli mu rugendo rwose kugeza bageze mu gihugu c'isezerano. Inkingi y'umuriro niyo yabarongoye. Kandi mu gihugu c'isezerano, mu ngoro ya Salomo, yinjiye mu ngoro ya Salomo. Kandi igihe babantu baza bagatwara bijya byose byari biri ngaho bakabyiba, abaje bakabatera, bagatera ko karere k'Ibabuloni, ndetse n'abo bantu bose aho ntihari hakiri rya sanduku y'isezerano, ntihari hakiri inkingi y'umuriro, aho nta na kimwe cyari kigihari. Kandi umuvukanyi ni gute umuvugishwa avyita? Yeremiya uhereye batwaye iryo sanduku y'isezerano ntabwo higeze haboneka irindi. Bega uwo murongo uri hehe? Nihe habivuga yuko havuga ngo ntimukarindire isanduku y'isezerano, ntimukabe murindire isanduku y'isezerano. Isanduku nka ririya ryari ryarubatswe ntabwo ariko ryari isanduku y'isezerano. Mu birondeye muri Yeremiya, reka turabe yuko twobitora. Sinzi, reka nimwandike mubere nk'abarondera abafise concordance, mwandike isanduku y'isezerano muca mubibona. Jewe nari narahaciye akarongo, sinibuka igice icarico, aho yavuze yuko hatazokongera kuba isanduku y'isezerano nk'iryo. Ariko mwanditse isanduku y'isezerano muca mubibona, kandi ntimuze mwongere no kugibuka. Ni 3:16. Reka tuhasome. Haravuga, acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, maze muri iyo minsi nimwamara kugwira no kurondoka mu gihugu, ni jewe Uhoraho mbivuze, ntibazoba bakivuga isanduku y'isezerano ryanje jewe Uhoraho, kandi ntibazoba bakiyiyumvira canke ngo bayibuke, ntibazoba bakiyikumbura canke ngo babe bagisubira kubaza iyindi. Nuko rero ntihazoba iyindi sanduku y'isezerano. Ariko igihe Yesu yagaragara yaza, isanduku y'isezerano ryari riri ngaho nyene. Ryari ririhe? Muri Yesu. Murabitahura? Yesu yaravuze ngo uri kumwe namwe azoba muri mwebwe, kandi igihe yaza yaje nk'indimi z'umuriro zigabanije, nuko ziza kuri bo. Murabitahura? Yari inkingi y'umuriro imwe yereka Pawulo,
y la que estuvo con cada mensajero. imwe yari iri kumwe na buri ntumwa, imwe yari iri kumwe na William Branham. Hanyuma William Branham yavuze yuko yibonye iva kuri we ija hehe, ija ku wundi muntu yari hejuru mu kindi gihe. Nuko rero mbega nihe wewe uzosanga inkingi y'umuriro? Muri William Santiago. Kandi iyo nkingi y'umuriro niyo yari mwari gahema, aho niho yarari. Kandi we yarana igihe yava mu mubiri yaramubwiye ati ufate umubiri wanje uwujane mwakariya kumba gato uwushire ngaho. Igihe yariko aramuha amabwirizo ati ninagenda uzokora ibi nibi, ati uzufate umubiri wanje umaze kuwutunganya uwushire ngaho mu kumba gato, hanyuma uce wugara hose, wugare ihema ryose uhugane, ntagire umuntu azosigara ngaho. Ntiyashaka ko hari umuntu n'umwe asigara ngaho, ntagire umuntu n'umwe azosigaraho. Bo bakoze neza nk'uko yari yabibabwiye. Igihe bamara gutunganya umubiri barawujanye hariya, barugara ako kumba, barugara ihema. Hanyuma ku munsi ukurikira haciye ijoro ryose. Ku munsi ukurikira saa 10 zo ku mugoroba n'imiburiburi baramujanye mu ico kibanza yari yababwiye ati muze munsige ngaho mu ico kibanza. Rero mbega inkingi y'umuriro none yasigaye hehe? Mwihema. Mvukanye Branham yayibonye ngaho, hanyuma yayibonye iriko irakora burya bukozi bukorera hajya. Bwari ubukozi bw'umwami bw'inkingi y'umuriro, ariko mu wundi mubiri w'inyama. Murumva ingene biciye bugufi? Twebwe dutegerezwa kuba abantu bashima.